Hello, murakaza neza abakunzi ba Ejo muri kumwe na Ella Chris Dusabe. Ndabifurije umwaka mwiza. Je sais murambwira Ella urasarisha. Umwaka mwiza après un mois maintenant. Murabizi ko ari duherukana mu mwaka weze, donc ndabifurije ikaze muri kino kiganiro. Aussi n'umwaka mwiza uzobabera umwaka w'amata n'ubuki. Hama uno munsi mu kiganiro cacu tukaba twagendeye umuririmbyi w'umurundi benshi bazi kuri Momo Melody. Reka tumuhe ikaze Momo Melody, kaze mu kiganiro cacu. Yeah, my daily occupation. Tell me where you are, yo. Send the location. I'm ready to locate you. Yeah, meze neza ndashima. Ego, ku bantu batamukurikirana iyi ni indirimbo yiwe shasha aheruka gusora twayibonye ejo. Rero mwese murashaka kuja kwira kuri page yiwe ya YouTube, murashaka kwisanga iraryoshe cyane. Murakomeye? Ego, ndaho ndashima Imana, bimeze neza, bitoroshe nyene, biba bitoroshe ariko Imana kubera yuko atakinanira iravyorosha mu buzima bw'abandanya. Ego nivyo. Ni Momo Melody ku muntu atamuzi yo bari karadukurikirana ubwa mbere ninde? Momo Melody n'umurundi cyambere n'umurundi jana kujana, umuntu avuka mu ntara ya Karusi kandi ari proud no kubavuka mu ntara ya Karusi, akaba ari n'umurundi. Then numwe mu baririmbyi akiri mu gwaruka rushasha ariko atari mushasha mu muziki, ariko arakoranisha ariko akora neza. Ubwo mu Kirundi bavuga ngo hakwiyemera kumerwa n'abandi mugabo niba ari bibandike ndabikore je ndiyemera je nka je uko muri Buja Flavor utiyemeye biragoye kuronka abakwemera. Ubwo rero je ndiyemera yuko noba ndi mu gwaruka rukiri rushasha turiko turakora neza nanje ndimo. Ego, Ugitangura umuziki wari ufise izihe ndoto muri carrière professionnelle y'umuziki wawe? Indoto ziba ari nyinshi, zari zihari indoto, ariko ko buca kubwira ni ku muntu agenda yunguka ivyiyumviro, agenda yunguka bimwe ashaka. Indoto zigenda ziba nyinshi, novuga uko niyumvira kiriya gihe siko niyumvira no munsi. Indoto nari mfise kiriya gihe peut-être zari ziciriritse, nabona yuko notangura umuziki nkahita mvuma, nkahita mera nkanaka cyangwa se nkanaka cyangwa se nkabonana naka mugabo no munsi usanga umuntu afite ivyiyumviro bigenda bisumbasumbana bivanye n'imyaka uri kurageramwo na experience uri kuragira mu kazi k'umuziki ukora. Urumva ni gutyo ya. Uratubwiye yuko indoto zagiye zihinduka bivanye no kuri kurakura mu muziki. None ubu ugerageje kuraba wowe ufise nk'indoto zihe bivanye nuko zahindutse? Ya, indoto ziba ari nyinshi ku muntu akwije ubwenge, plus umuntu w'umugabo, umuntu w'umuhungu, indoto ziba ari nyinshi. Ariko mfatiye muri uwo muziki wanje, indoto zanje sinkunda kuzishira ahagaragara, ariko ndafise indoto imwe nshobora gusangiza n'abandi kumbure bakabona bati umuntu afite indoto yo cyangwa se natwe dusanzwe dufise, hama bakaza tugashira hamwe kugira ngo tugishike. Ko ndashaka kubona Momo Melody uno munsi atari we wejo, ndashaka kubona peut-être igihugu hariya cyangwa se hariya bakivuga kubera vyaje kuri Momo Melody ku muziki wakora. Ndashaka kubona drapo ry'igihugu cacu niba risanzwe rihungabana mu bindi bihugu, ahubwo rihungabane kurushiriza mu bindi bihugu biciye mu nguvu zanje, mu bikorwa vyanje, mu muziki wanje. Iyo ni imwe mu ndoto nyinshi mfise nshima gushira ku mugaragaro. Ugendeye kuri experience umaze kugira mu muziki, ni ibihe bintu bitatu wibaza ko biri important ku muririmbyi kugira atere imbere? Umuririmbyi nibaza yuko atashobora gutera imbere ata buryo buhari. Ico ni ikintu ca mbere. Ata buryo ufise nibaza yuko ari intambamyi ya mbere ishobora kukubuza gutera imbere. Intambamyi ya kabiri nibaza yuko udafise abantu bagufashe mu mugongo ntushobora gutera imbere, uko nayo mahera urashobora kuyafita wewe nka wewe ukabura ubwenge cyangwa se ukabura ahuye ukabura nabuyaha meme. Urumva mugabo biba bikenewe yuko ubu ufise abagusupportinga, ubu ufise ayo mafaranga. Birakenewe no kugira igikundiro mu bantu, birakenewe kugira igikundiro mu bantu kuko urashobora kubifisa ugafite ayo mahera ukaburirimba neza mukabura ico gikundiro mu bantu, abantu ntibakwakire bakaguma bakuraba nk'isinema badatahura. Urumva nawe ushobora kuja nawe ushobora kugera. Nibaza yuko ikindi cya kane nubwo wansavye bitatu Imana itari nawe ugera.
twebwe turashobora gupanga ibi tugapanga ibi n'ibi vyiza kandi washaka kandi vyinshi ariko Imana idashize ko akoro ntahugera tuba dukeneye abantu tuba dukeneye uburyo tuba dukeneye twe natwe ubwacu kuba turiko dukora bimeze neza tuba dukeneye support y'abantu tuba dukeneye n'Imana kugira ngo ihezagira ibintu bicemo. Uravye aho wahereye naho ugeze ubu ubona umuziki wawe uri kuri evolution ya gute bimeze gute? Birazi yuko iyo umwana avutse akura impuzu yambaye akiri umwana siyo akomeza yambara ku myaka uko imyaka igendera akura nuko 2017 je niho natangura umuziki mu kwa kabiri ukuntu naririmba deja narahinduye naritawe yuko ngomba guhindura umuziki wanje ushobora kugugwa cyangwa se ushobora kuja ku isoko n'ubundi ko ndaririmba kuva 2020 no kuvuga hari ikintu kirekire cyahindutse kuko umuntu anzu no munsi 2017 ntiyaranze abantu bankurikirana no munsi bankunda bamfana bemera ibikorwa vyanje bashobora kunsapotinga 2017 2018 2019 benshi barandaba bakambona nk'inzisha urumva ndabishima intambwe ngeze ko sindashika ubwo nyene sindashika ndacyari ku ntango y'urugendo ndacyatangura ndacabandanya ndaciyubaka ariko aho ngeze naho gushimira Imana kuko ni benshi twatanguranye mugaho ngeze badashobora kuhagera bacifuza kubona boronka meme gukoreshwa ikiganiro na Ejo TV urumva iyi ni intambwe nkuko nabivuze mu ntango y'ikiganiro urafise indirimbo shasha yitwa Bugariyo waduhereye ko tugira aka extrait gatoyi indirimbo inspiration gukora irya ndirimbo yaje gute? ubundi benshi baje bibaza ngo hari gihe babonye office story kuri mu mutima hari gihe babonye ibintu hari gihe wumvise ibintu ngo bice bikuzamwo uhituririmba kubera iki tuba tubikora nk'akazi nk'uko umurimyi nawe adesida akavuga ati ahantu nshaka ndahatera ibiharage hari ndabona hajya ahantu homera notera ibintu binibi bikamera reka nje ko harimo ubwo kunzamo nkiyumvira ati reka ndirimbi izina gogo hama bigwemo muri beat biryohe kujya biryoshe ntabwo vyavuye ngo ndirimze true story cyangwa se bimeze ukuntu kuvyanjemo mbugani ndiko ndakora akazi niko kazi kanje no mwuga wanje reka nkora akazi ubwo ntabwo ari inspiration yavuye hacangwe ngaha cyangwa se ngo ni story oya nakazi nakoze nkuko sanzwe nkora akazi. Iyi ndirimbo yitwa Gogo itandukaniye n'izindi wahora uririmba? Dutera tuje imbere ntabwo dutera dusubira inyuma kuko gusubira inyuma twabihebeye ibirenge birazwi ko ari byo bisubira inyuma aho gutera bikura right so itegerezwa kubifise akantu yisangije gasumba izindi nakoze ko tuba tubibonera ama feedback tuba tubibonera ukuntu bariko barazakira indirimbo tuba turiko turakora sinahura neza yuko bwo bari ubuhinga bwa producteur sinahura neza yuko bwo ari ubuhinga nanjye nashitsemo mu kuririmba sinahura neza yuko byo bari iki mugabo nyoze ko kome tujana no mwanya kome producteur wanje ajana no mwanya tugomba kuba tumenye duti ibiri ku isoko muri uwo mwanya bimeze gute ibiriko birakundwa bimeze gute nyoze ko zigezo muri kiriya gihe giheze zari zijanye na hirya gihe nyene ubu rero ubwo tugenda ku mwanya tukamenya duti ikigezweho ni iki kigomba kugugwa ni iki ya none kama Momo Melody niyihe migambi herekeje iyi ndirimbo shasha uheruka gusohora? Ndiko ndakora ndumukozi barabizi ndumukozi kandi nibaza ko ndumukozi mwiza ndumwana mwiza bwo imigambi myinshi bihari nivyo biri navuze ko ntakunda gushira hanze imigambi yanje kuko kenshi barashobora kuvuga imigambi bikanka kwicamwo abantu bakabona ko ari amajambo gusa ariko buri keje mpora ninagize Imana imbe hafi mwebwe mumbe hafi abantu bambe hafi abamfana bambe hafi ababona ko bashobora kunsapotinga bambe hafi nkuko agatite kasinapu kabari gatoya cyane mugindani muri ko hari byinshi bikometse jewe ndi muto kandi ndazi ko ndi muto mugaje ubwanje ndizera je ubwanje uko ndi umuntu munini cyane gose hamwe nko mpumwanya mukampa support yanyu mukama ikizere mukambona mwundi muntu je nduwundi muntu jewe muri jewe ndafise ibintu bindi kandi birenze. Momo Melody maze igihe ukora umuziki industry y'umuziki w'u Burundi uyibona gute? Ndayibona neza uko naho nkakonkanye ngo agwaya mahere umva
sanaca mvuga mpagarara kuri micro ngo imeze nabi cyane cyangwa se njane n'agashavu ngo imeze nabi ariko niyo mpamvu kuba tutabona kwiramera neza niyo mpamvu dukomeza dukora kuko yaba tubona ko imeze neza tuba twaciye twicara tukavuga uti bimeze neza nta mpamvu yo kwirirwa tuguma dupambana ubwo rero kuba turi ko dukomeza dukorana ishaka nk'igimbisara dutigita uko bishoboka kose uno munsi tuzana imidiho y'ino ejo dukora gutya dukora ibintu biryoshye bisumasumana bivaye n'umwanya ko turiko turakora bisigura yuko dushaka yuko industry yacu itera imbere bisigura yuko dushaka yuko haba changement haba ihinduka vya bindi bakuru bacu batakoze tubikore vya bindi bakuru bacu batashoboye gukora hamwe batageze twe tuhagere hamwe batashikanye ibendera ry'igihugu cacu turi hashikane twebwe ngwaruka rushasha dufise inguvu dufise muri uwo mwanya ubwo nibaze ko novuga nti hari ahantu itaragera ari nayo mpamvu dukoranisha kugira ngo turabe yuko twahagera. Ego uratubwiye yuko umuziki w'abarundi hariho ahantu utaragera ariyo mpamvu mukora nishaka ryinshi kugira muhagere nk'ubu uwo kugira ati nibihe bintu bitatu wewe ubona bikwiye guhinduka kugira uwo muziki ugera aho hantu wobona ari ibihe wohindura ubwa mbere. Nyaze ko muri uwo muziki nta muntu n'umwe akumiriwe guterera iciyumviro nta muntu n'umwe akumiriwe kuba yogira ico akora kugira ngo industry yacu itere imbere bihinduke. Nibaze ko nanje ubwanje navyo nzi ni nko nawe no bikubaza kuko nawe nibaze ko deja industry yacu urayikunda ubwo rero niba ubona yuko hariho umugambi wo gukora sinibaze ko wa wicaye kugera no munsi utarawuzana umugambi kugira ngo ukogwe hama industry yacu izamuke rimwe na rimwe ubwo nivyo dukomeza turonderera hamwe je nkomeza ndondera nawe genda ukomeza urondera nanaka akomeza arondera na buri wese akomeza arondera kugira ngo to making sure yuko industry yacu iteye imbere habaye changement hama tukagira iterambere ubwo ivyo bintu ribumbaze sinshobora kwimenya ivyo arivyo ariko kimwe n'ivyo turakeneye urukundo entre nous les artistes entre nous les barundi les burundais entre nous abakunzi b'umuziki ndundi entre abafana banaka n'abanaka harabaye ibintu byo kwicamwe imigwi ugasanga par exemple niba ari umu DJ akavuga ati je mvugiriza naka we niba ari umu journaliste jewe ntangaza naka niba ari umu promoter je promotinga naka umva ivyo ni ibintu usanga harakeneye ubumwe urukundo entre nous twebwe abarundi buri wese agasapotinga naka taraviti hari inyungu izi nizimavane njiza naka ntidusanga iki niki ntiduhuriye hana naza ko cambere go bari urukundo ego hanyuma ikindi ababishoboye bagasapotinga ko bashoboye ni bari gushamo imitahe bakashiramwo mu muziki nibaza ko arakazi nk'ubundi buzi nibaza ko ari ivyashara nk'ibindi vyashara ahubwo habuza abashiramo imitahe uko uno musi mu melody ne bahoza umuntu akamucamo imitahe akamaking sure ko amushizemo imitahe akamaking sure yuko azanye imitwe yo kumudandaza akamaking sure yuko agomba kwirukana promotion yiwe ndazi yuko umusaruro undi mwone mwinshi cyane kurusha n'umutahe yoshiramo urumva hakenewe gutahura ivyo turimo kwanza uhora wumviriza abaririmbyi b'abarundi ntabwo mu melody no kwicara ndiko numviriza indirimbo wanje jenyene ko bari kwa kwikunda ya imiziki y'abandi turayumviriza nibisanzwe niyo hanze y'abantu turayumviriza ukumva uti naka gutya nibisanzwe turayumviriza yego nubuhe muririmbyi ubona ko ariko akora neza muri no minsi mu Burundi nibaze ko atawurika akora neza kandi nta n'urika akora nabi twese turi ku kivi turiko turakora ntabwo no hagarara kuri micro imbere ya kamera kugira ngo nakarika akora nabi ntunguru utoke kuri naka kwarika akora nabi nakarika akora neza ivyo vyoba mu buzima ndago umuntu anciye intege sindabikunda na gatoya ubwo rero no banciye intege umuntu uvuza ngo nakakora neza nakakora nabi ahubwo ico bakora inguvu dufise turiko turakoresha aho tugeze turiko turakora niho dutanguriye baze dushiremo inguvu n'ishaka ryinshi kwa gufatana mu mugongo kwa gukundana bari byo dukora kugira ngo to making sure uko industry yacu iraturaba iduhanze amaso igihugu cacu kiduhanze amaso idrapo igihugu cacu rirahari riturindire yuko tuja kuri sayanganisha mu yandi makungu ni twebwe nta bandi ni twebwe
to making sure yuko dufatanye mu mugongo nta gucana intege nta guca intege naka canke naka ariko dukore gusa intego ni yindi gushika ku iterambere. Ni iki wobwira abafanzi bawe? N'abantu banje iruhande yuko mfise umutahe wanje wa mbere mfise ari umuhogo wanje, iruhande yuko umutahe mfise ari umuziki wanje, ari impano mfise, ari impano Imana yampaye, nabona umutahe wanje abafana banje ari umutahe wanje kandi ngira ko kandi mpora nkeneye buri gihe kugira ngo mbe nogira kuri vya bindi vyose navuze ko nshaka gushika atabo ntaho nogera atabo naho hoza umuntu akanshiramwo ama miliyoni atabafana afise byose byo bifa gusa yohomba. Nibaze yuko bakwiye kunsapotinga, si ngombwa ngo uguha aguhifi ariko ukweretse ingene yiroba niwe abaguhaye nyavyo, kuko uno mutsi ushobora kumpifi ejo nkatondi wawe kwigusaba kandi hirya ejo nkatondi wawe kwigusaba ugasanga ndiko ndakugorera umuto mugabo unyeretse how ushobora kuyiroba juganje ndakuvanira stress nibura nkakukurira stress y'abandi bahora baza gusaba nanje nkaba. Ubwo rero uba afise iciyumviro iki canke kugiterera mu Momo Melody ni vyiza cane. Uciye kuri Twitter ni bi Momo Melody, Instagram ni Momo Melody official, Facebook ni Momo Melody cyangwa se Momo Melody OG. Uciye kuri YouTube ni Momo Melody. Buri hose mba ndi tayari je mpora ndi online, buri hose unyandikiye nje ndakwishura nkubiriza ibitekerezo vyawe byo bari vyiza bahore hafi yanje nanje ndi hafi yabo, nije mukozi wabo ndahari ndiko ndatigita kandi ico promisinga nuko umwanya wo gutanga ibikorwa bisanzwe wararangiye, ubu no gukora ibikorwa international ndahari kugira ngo ndabikore. Ego cyane nibaza yuko bariko baradukurikirana bavyumvise, turakeneye support, ifoko tu supportingana kugira umuziki w'u Burundi utera imbere. Rero reka ndangize kino kiganiro ndagusaba ko tugira acapella kindirimbo yawe yariyo yose ushaka. Burundi yanirere no yuma feelingi anijumonto diviningi howe ya Jesse no guta mpayira uri ryoheje amata usumbije bose akaranga uryoshe kurusha ifaranga oye kudadadekiwe ni namba ntago nifuza kuguhomba ni wewe mwiza mama. Ya iri kuri YouTube ni bayirabe simarira uburyohe ngaha. Ego cyane Momo Melody, merci wakoze kwemera kwakira ukikaja mu kiganiro cacu. Ndabubaha cyane, ndabubaha nta mpamvu yotuma ntabakira uko ndazi yuko kugira ngo ntera imbere ndabakeneye. No kuvuga nta kuntu uri bunteze imbere yoza ndondera nka mukwepa bwo bari bwa bujuju po bari kwa gufita bwa bucafu mu mutwe wiwe master ndahora avuga. Bwo rero anytime munkeneye muzondondere nzoba ndahari. Ego murakoze cyane. Bakunzi ba Ejo TV mwari kumwe na Ella Christusabe, naho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup, mwandanye mukurikirana TV aussi mukurikirana na Momo Melody. Merci. Ma chérie gogo, ma chérie gogo, ma chérie gogo. Yep, juste kwatumirira gukora subscribe kuri Ejo TV ahanditse akajambo gatukura kanditse ko sabone cyangwa se subscribe fyondaho kugira ngo gishasha cyose uzohora ukibona. Kurikirana Momo Melody kuri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, whatever ni Momo Melody. Thank you.